gomba riri arakwanse wabonye ko atagushaka arakwanse ihorere kibatse kumanyisha umwana ku mugongo buriya tuje ngongo ngiye ko ndakuri Wengere kwanza umwana bamudodesha ushima umwana ari umuvumbuzi kwerekera ari umuvumbuzi umwana kuko bivaye n'ivyabaye bavuga ati mbega vyosubira kuba bakamuta kuko uyu mwana ubona hari amahirwe yari yaragize baramunsavye ari benshi tugende bamuzihe je ntawe nzi mumbwire reka ndamutware ngiye kumuha amatasha bye bye ngo tugende cameraman tugende nshaka kuraba ingene umuhamata burofo bwa nini inge cameraman inje twigiye andi anduramangaje andi STV every story matters. Yes hello bakunzi ba STV murakomeye nizere ko mumeze neza cyane nkuko mubibona kuri micro nanje meze bon so ndiko mvuga buke kubera ko nagize urusaku rwinshi ngira amatsiko menshi je mbonye andi asohotse asokanye umwana wa mubebe rero wa mwana amazi iminsi ndamubona amufise rero nashatse kumenya amakuru menye uwo mwana impamvu kenshi aba amufise cembwira cameraman yatse kamera tumukurikire buke inyuma cameraman ije inyuma tugende tumukurikire kwanza turabe iyagiye tumubaze n'uwo mwana nyamba ari gwiwe nyamba numva nagize amatsiko menshi yo kumenya impamvu uwo mwana yamamufise kenshi bituma numva yuko n'abakunzi ba STV bo bimenya mbega ndi muzima busanzwe yo afise umwana yoba yaravyaye byo ntangaza kuko nanje ntavyo narinzi ntavyo nzi gusa amazi imisi mbona afise uwo mwana rero ngiye kumubaza hari gihe wasanga ari nyina wiwe yamumutereye titora umwana wawe topa ntavyo nzi reka ngende ndamuvumbuye kandi mumbabarire twende cameraman ona baba na mukitoka kwenu andi acha biyo bitu basi ukubita wowe uwo mubitu ugira ndagukurikirana nyene kubera ko turakora ibintu tutazi ivyari ivyo none nibibi kumenya ivyari ivyo ntibikina nshaka kumenya uyu mwana uyu mwana ntibamuzi banza ugende bamuzihe je ntawe nzi mumbwire genda andi abakunzi ba STV no kuri Imana sishaka kumwemera ko anyirukana atambwiye neza umviriza none umwana bari kumwe na nyina wiwe none wowe ni usigaho rero nyirafashe atanye no kumva ubwo umwana arankunda bebe heto baravuga naramwi uyu numuvumbuzi mesha wo muri kazo yes hello turasa umwana cyane niyo mpamvu andi uko siko bavumbura umviriza wewe urindira nsohotse ukaca nkurikira ngo uravumbura voilà kubesha abantu kuzi kuvumbura ntavyo yego ntavyo nzi kuvumbura naco wawe mugendere tujahe okay simvuga andi simvuga rero acha kunimangaza ngene uri kuranterera ubwo umwana uyu ni papa wawe arankunda kweli hewe uyu ni papa mega ako mudasa amatwi none turana n'amatwi afise binini vya nyina afise amatwi manini oya si umwana wanje baramuzi gusa umwana vraiment ari bamuzihe je ko atawenze ntawuzi baraba neza cyangwa yakuze bamwibagiye uyu mwana twaramaranye iminsi ngahe tubana iwabo vyahaye kuri papa we na mama wiwe rero rimwe mbakora bakanzanira tukagumana kuko karankunda kandi urabona ko katarira kuva saa moya gatondo turi kumwe iyo none konzi cameraman uri ko daba hariya kwanza yerekana uwo mwana wamubone neza jewe aba bakobwa bigira ko bazi kuvumbura oriyeke ni fyatu
Nacho simvumburu jepfa kuma amakuru naco nje kurondera shaka kumenya uyu mwana ni usigaye umurera nta nyina we wagira ko nzi mama wiwe wamumuhaye mama we aramufise kandi ubu baramukurikirana baragerageza ariko nkuko hari amaction yagiye araba byabaye ngombwa ko tumuguma hafi kuko uyu mwana ubona hari amahirwe yari yaragize baramusavye ari benshi uyu namaze uyu n'umuvumbuzi mesha urabona ashaka gufata telefone yawe azi ko ari yiwanje fata abonye abataxi batangiye rero aho ko atangiye kubona abantu benshi ahava yiruka uyu mwana nakunda abantu benshi ni kuvuga ngo uyu n'umuvumbuzi mesha uyu muyaga 15 azobafata micro nanje nabihevye ushaka kumufoma azocaba umuvumbuzi mesha none ndakubaze uyu mwana ufise nkande wewe jewe nibaza ko ni hari amacu yabaye yatumye nguma ndamuba hafi kandi n'abafana banje mumpe basi nanje ndamutera reka nanje reka ashaka telefone azi ko ari ya papa wiwe wumva uri se wiwe je nka papa wiwe vraiment andi waravyaye ku none umwana wewe wogumana uri mu papa nta nico ndiko ndamuha ntarire ukuno muvyeyi ntaba ari nk'umwana wawe uyarankunda arazi ko oya naco reka mumpe je ndabe kwacari akari ikibazo ni kimwe je kumugwa no mugwa ikibazo ni kimwe akarira mama we ntari hafi nico kibazo nta telefone mama we afise muri ino sishobora kumva ingene umuvyeyi ashobora gufata umwana nk'uyu umwana yonka sivyo we micro yifatire sha umuvumbuzi mesha Yop. It's your boy Andy the M's, Mr. Solution. Ushaka na telefone arazi ko bijana ku badida. Nkuko rero mubizi umwana ni nkagwanje kweri kandi abafana banje hajya bafise umutima mwiza. Bansabye ko no bandanya nkurikirana uyu mwana. Kuko bivaye n'ivyabaye bavuga ati mbega vyosubira kuba bakamuta ko abashwana niki. Bicaye ngomba ko nza rimwe ndamukurikirana. None nkayo konzi nko ku madimanche uyu mwana ndafise ingene ndamurera gute ndinze ndamutora mba niteguye bagomba igena micro bebe ndinze ndamutora mba niteguye mba nzi uburyo kurusha gushikira mama we vyoroshe nkabanza uburyo ashobora kunywa amata baba yateguye mama we agacaza yafise yani muzo zo kumushanje yazizanye arafise se uyu mwana gusa aramufise kandi baramuzi sinumva papa wiwe papa wicakora je namusavye ati genda urondera inoti kubw'umwana wawe kandi ubu arabikora ni bien bivuze yuko nanje kubera namukunze kandi uyu je naramwogeje kandi na papa wese ndishiri ko yamaze kumwona ko twararanye ijoro arararira ijoro ryose urarura mwonse yari ari kumwonse ikico gihe ko ataco nari nshoboye gusa mama yaramfashije bike bishoboka niyo mpamvu turi kumwe n'umwana umwana uyu uramuzi uyu urangene kwanza yitwa oya Brilliant Andy Brilliant muvumbuzi mesha toka Andy Brilliant reka ndamubaza Brilliant muvumbuzi mesha bebe kandi ukamuhaririza shashavu uyu yitwa gute kuvuga ngo ni papa wawe uyu yitwa gute ko atavuze uri kura mu stress uyu yitwa gute nakuzi yashaka kwigira telefone nta utaha mukobwa jewe nta kubera ndabi yakwanza sha kanje mutama wamaye amayinite none Waleje kugura amayinite none nje kugura amayinite egandi nayo nkumbuye no kuvugisha 68 maba mvugira nimero zanje kuri ngana Resi bisanzwe izi wanje zirasanzwe vraiment 68 gosha je nimero zanje ziri public kweli no ku ma Facebook ziriko uti rero ubukeneye n'akabotation none gashaka ko ndi umuntu w'abantu 68 542 558 ndavene ko ganirwa ntibazumvisha muri ibi biganiro vyawe nizo nyene shamta bebe yorega nanje abana bombera nizi kwiye 542 wanditse rero zidakwiye aho narinzi rero utwenze ngo kubera mvuze uko kumbe ni nani andi nanda kubaza uyu mwana afungura iki twebwe hajyanye ko atabintu by'abana nakubwiye ndinze ndamutora mama we abari ready je cyo nkora 68 nizo nyene shamutama sensa nikuvuga uyu mwana nkubu injara atangiye kuzijya n'ubugari ngo araburya gusa urumva Jesse nkubu sinyacu kuvuga kuri nka papa we afise amenza nga kare kuresha manze ngesho none kugomba kujya show kujugumye warungi ariko agira imyitozo yuko azo umuvumbuzi mesha reka
reka gufyinata ku mwana ndasabye so ndakunda umwana uyu rero ndamukunda kurusha ibindi bintu byose warubitse none mugurira amata none na amata nayaguze yari muhira uza kumusubiza ryari natashe muhira mama we mukanya yavuze kumutora ko ngomanje ku katsi yitwa Brian umuvumbuzi mesha aka Andy aka Mr Solution none igihe mama wiwe yamugusigira akamugutera ntiyarakimukunda canke ntiyarakimushaka canke ntiyaragishoboye kumurera oya ubu ari top mama wiwe umwana ashaka azi ko ari telefone ewe ushira mu kana mwana bisigi je ndatashe uko nitwazana turajana cameraman tugende sha erega niwe naje kurondera kubera ikuna mbwira kwanza ndamuvumbuye Ria mbega ndi ndakubaza akabazo k'amatsiko wewe uriyumvira yuko uzogira uriyumvira yuko haragera kutera inda wewe jewe aracyasigiye kinini ivyo nta n'umunsi ndavyumvira usamura niyumvira nukomeye cyane uracari umwana sinkomeye oya dumbo ndafise indoto yo kugira mariage ariko nivyaba ngombwa kagaco none kumengo urakunda ba kagaco mu kakaxida nka kaxida kuko biraba urumva ko ushobora gutera inda rero pa accident cyane nkabipanga byose buya siyo mpamvu guma wikundisha abana mwino misi bon je nibaza gukunda abana ni ibintu byo kuva mu myaka kuva ntangura kubona mfise ubwenge niko nari imeze ego narakunda abana cyane umwana wawe aravurugana turamuhinde wa mama wanje ndamukunda sana kandi abo wa mbere ku ishuri sha wewe uvyaye nk'umwana wo mwita gute oya amazina yarapanzwe vraiment sasino yavugira wapanze ko uzomwita umuhungu andi ntirizobura ego ku mukobwa nishimwe ntirizobura wewe witwa gute w'amazina yose andi nishimwe hama Cedric nayo none wumva utayazi oya nurinde kubaha ngo nta exclusive uri kurabahanga barayazi hose ndi proud n'amazina nanje kuko nayiswe n'abavyeyi batatu mama nabi bavuga nyokuru mu kirundi nyokuru avyara mama hamwe na papa wanje papa yanyise yandi urazi ndagusaba ikintu je numva shaka kuvugana na nyina w'uyo mwana nyina wiyo bientôt oya uzomwironderera nibisa nshaka rero ubwire uraba ukuntu uwo mumanya mu adresse yahaba ku buryo no muronka cyane aba STV twashitsi murahaza hakariho muhira none ntibirahera ibiki bihera nshaka guhura na nyina w'uyu mwana uyu munsi uno munsi sinzi bisaba ndamubaze kuko urumva murondere kuri telefone nshaka kubonana nawe hari ivyo nshaka ko tuvugana oya ntaco nzoguha nimero mwironderera kibazo kumanyishira umwana ku mugongo Ria tuje ngongo ndakuzaniye ikigoma yarabizi nubwo noba ntagifise bigenda bien Brian numva shaka kumva ingene arira Brian reka gufyina reka oya ingene ndabingene uhoza umwana basi none wigira ngo urakunda abana basi ndababara gose reka ndamugikinuma basi ndabe ko nawe ndakikuki kugira ndabingene umuhoza basi arakwanse kandi desha gomba riri arakwanse wabonye ko atagushaka arakwanse ihorere hora rero nyamazi ya shikwa franga kwanza tora mahera sha mwana tora mahera tora kuba diracha mukanwa arayarya yego agwana n'urubono rugira iye amayana yo mu mufuko rasta wabonye rero ushima abana bawe batari ku murongo jine so jene ari ukuntu umuntu yigira ngo arazi kuvumbura Kazima ivyo nashaka kumbwira wabimbwiye nashaka ama information nashaka umbwira impamvu uyu mwana umunzana ngaha ku kazi ukirirwa umureze kandi wazi ko atari rya mbere ndakubonye umufisi n'umukozi wacu urabona ko atarigera amufata n'umusima we uvuga ari inzaza ngaha nakazi kanje ko kuba ni umusaba mama wiwe kimunzane canke mama wiwe ni ndamukumbura tout simplement ndamukumbura parce que urazi umwana wogeje umwana yarize amasaha 3 muri kumwe ni intouchable vraiment ndavyibaza kandi bimwe mu bintu umuntu atokwirengagiza niyo mpamvu sinobesha nkora ibiteye ubwoba kandi ivyo nkora nuko nk'abandi bo bikora gusa icyo nzi ubuzima bw'umwana si bwiza cyane nkuko biri ariko imana niyatuzigama
kimwe cyo nizera niyatuzigama ikabandanya kuba mu buzima ingufu zo gukora nkuko nama nkora mukuri uyu mwana ndayizera yuko umwaka wa mbere nimba communication je na mama wizo bigihari canke ubuzima butadutangundukanije sivyo ntawo bimenya nintwaba nkuko tukibayeho umwaka wa mbere azo kwinjira mu ishuri bigenzo uriho maternelle canke primaire umwaka wa mbere azo kwitwa umunyeshuri umwaka wa mbere genzo umurihira kubera ko umwaka wa mbere kandi wumva uzi yuko igihe urugendo rw'ishuri ari rurerure kweke wumva yuko nanse kwiyemera cyangwa nishime basi sindabikoze ngo kubera ngo ikineke nzoba ndabikoze kuko basi ni nka kado nshaka kumuha umwana ibindi byo bikora ariko sindavyemeje ariko iyo ni gift ngomba kumuhereza umwana muri kariyere yiwe mu ntango ya kariyere y'ishure nzo participe nk'umugenzi wiwe nk'umuntu amukunda nk'umuntu umuvyeyi wiwe ariko para ko nk'umuvyeyi abantu batabazibaza ukunda ariko n'ubuvyeyi bivuye ku buntu no gukunda kandi n'amaxo yabaye nkabibona kandi bikamba ko jewe nyene cyane kandi nkabona ingene abafana banyeretse umutima w'urukundo bica gutuma umwana ndamukunda cyane kandi abafana banje barambaye hagufi baramusavye ari benshi abantu barenga nka 30 mu mpe ndamwirerere imagine bayi rero wanze urindira ikibazo ca nyuma mbega nkoba yiyumvira ko wewe hagati ya wewe na nyina wiwe hoba hariho relation kanaka bivanye nuko witaho umwana mbere ukamengo ushaka gusumbya na se wiwe kwitaho umwana wewe bivuga kwiki papa wewe n'umusani rero abasani barabazi kandi baramuzi bamuzi mu bintu bigiye bitandukanye sindiko nabivuga ariko ntari proche cyane ku mwana wese no kubesha none wewe wumva gute ko kwegera umwana kurusha se wiwe mama wewe n'ukuri nta nahamwe tuzohurira mu bijyo bintu n'ukuri nta nahamwe parce que arananyubaha cyane kweri aranyubaha ku buryo nta n'umunsi turahura turi babiri ngo tuko turayaga ndagenda iwaba hasanzwe aba nkamenya ati situation imeze gute akambara nkataha antuka nawe usanzwe bizi ko je umwanya atari kirenga ukuja mu bintu je na mama wanje na mari mistari mikiya tutabonana mpore ikanda mutware ngiye kumuha amatasha bye bye ngo tugende cameraman tugende nshaka kuraba ingene umuhamata burofo bwa nini inge cameraman inje twigiye andi anduramangaje andi Nacho merci kubona wanyishuye ivyo nakubajije. Reka nshimire cyane abakunzi ba ASTV. Ndibaza mwabibonye urya mwana muramwibuka. Ibyabaye mwarabibonye nizera rero yuko ubunye ari mu maboko ya Andi ameze neza amerewe neza yatubwiye byinshi kubijanye n'urya mwana nanje nashaka kumenya byinshi antuka narabibonye avange n'ivyagenze ariko nyene numva ashaka kumenya amatsiko uwo mwana ingene nubakimufise menye eske mama wiwe papa wiwe donc umwana abayeho gute ari mu mutekano canke amerewe neza ari mu buzima bwiza antuka ni bon ndaryohewe no kumenya ivyo urya mwana so reka ndabashimire cyane mwanda mugira ibihe byiza rero aho muri hose ciao STV, every story matters.